Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika. radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inshuti zacu mwaramutse amahoro, ikaze kuri radiyo yanyu. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Muri kumwe na Fidel Niyongabo mu makuru yo muri iki gitondo. Ejo ku munsi wa kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari umunsi w'amatora akomeye cyane yo mu ntango yiswe Super Tuesday, kubera amareta menshi yakoresheje amatora yo mu ntango ku migambwe yombi ikomeye uko ari ibiri y'abarepublika n'abademokrata. Iyo hari amareta ashika 16 atora ku munsi umwe, ubuzi neza iyo bitera bija kukubwira uti kumva umwe muri we abatsinda aronka amajwi menshi ubundi aronke make. Uyo ni Professor Athanase Gahungu yigisha kuri kaminuza ya Chicago State University. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak yarananiwe gukingira integuro y'itegeko rigenga ivyerekeye kurungika abasaba ubuhungiro mu Rwanda. Abategetsi b'Abanyapalestina batangaje ko ibitero vya Israel mu gice citwa Hamad mu gisagara ca Khan Yunis vyahitanye abantu benshi. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cyane, ntimuje kure. Tutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mushikirizwa na Diane Nininahazwe. Amakuru yacu tuyahere ku mugabane wa Afrika. Muri Chad yatanguye gushumbusha abagizweho ingaruka n'ivyaha ndengerabutungane vyegekwa kuri Hissène Habré yahoze atwara ico gihugu. Abazosumbushwa barenga 10,000. Aba barimwo inzirakarengane zapfungiwe ubusa, abahohotewe hamwe n'imiryango y'abagandaguwe ku butegetsi bwa Hissène Habré yatwaje Chad igitugu. Itangazo ryasohowe n'umurwi w'abashingwamanza muri ico gihugu rivuga ko ibikorwa byo gushumbusha abatandukanye bizotwara imiliyoni 15 n'ibihumbi 200 mu mafaranga y'abanyaburaya ama-euro. Umukuru w'ishamwe riharanira agateka kazina muntu ku rwego rw'igihugu muri Chad yavuze ko uharuye umuntu wese bisigura ko azoronka impuzamarira y'ama-euro 1,410. Iryo shamwe rikabandanya kuvuga ko aya mafaranga ari make cane ubwiranije nayo bari barasabiwe n'amasentare atandukanye. Sentare idasanzwe ya Afrika ishigikiwe n'ubumwe bwa Afrika akaba ari nayo yaciriye urubanza Habré yari yasavye ko abakorewe amabi ku butegetsi bwiwe basaranganya amamiliyoni 125 y'ama-euro. Aya mafaranga yari kuva hanini mu butunzi bwasizwe na Habré n'intererano y'abavyipfuza kugera ino saha, ariko ikigega yari gushigwamwo biciye mu bumwe bwa Afrika ntikiratangura gukora. Umugwi wakoze amatohoza ku bwicanyi bwakozwe ku ntwaro ya Habré werekanye ko abarenga ku 40,000 bagandaguwe n'ubutegetsi bwiwe. Hissène Habré muribuka ko yatwaye Chad kuva mu 1982 gushika mu 1990. Yavuye ku butegetsi biciye muri coup d'etat. Amaze kuvanwa ku butegetsi yaciye ahungira muri Senegal inyuma yo kwagirwa n'ivyaha ndengerabutungane birimwo ivyo gufata ku nguvu, kwica, ubucakara, kunyuruza, guhohotera kiremwa muntu n'ibindi. Yasandabiye mu ibohero ryo ku murwa mukuru wa Senegal Dakar ku myaka 79 hari mu 2021 yahitanywe na COVID-19. Yari yaciriwe umunyororo wo guherayo. Tuve muri Chad tuja muri Ghana aho president w'ico gihugu Nana Akufo-Addo yaba yararindira gushira umukono ku nteguro y'itegeko rihana abakundana nabo bahuje ibitsina aribo batinganye. Nana Akufo-Addo yatangaje ko arindiriye ko sentare ntanyuzwa yemeza ko iyo nteguro y'itegeko yubahiriza ibwirizwa nshingiro. Mu ndwi iheze niho abashinga amateka ba Ghana bemeza integuro y'itegeko riteje impari muri ico gihugu. Muri Ghana ubundi ubutinganyi bwari busanzwe butemewe n'amategeko, ufatanywe ivyemezo vy'uko ari mu bakundana nabo basangiye ibitsina ahanishwa igihano c'umunyororo ugera ku myaka 3. Integuro nshasha y'itegeko ritariko riravugwa ko rumwe ritegekanya igihano c'umunyororo w'imyaka 10 ku mutinganyi wese yerekanye ko ku mugaragaro akundana n'ufise igitsina gishwa nk'iciwe, ukora ibikorwa bitera intege abari muri uwo murwi no gutanga imfashanyo zo kubafasha. Abiyamirije iyo nteguro y'itegeko barimwo abavuga ko ryoba rije gusubiza inyuma agateka kazina muntu n'abatinya ko ibanke nkuru y'isi yose Banque Mondiale ishobora
ishobora guca ihagarika imfashanyo iha Ghana. Itorokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters rikemeza ko umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta muri Ghana ari we yaburiye President Nana Akufo-Addo ko iri tegeko rikemezwa Ghana ishobora gutakaza imiliyaridi 3 n'amamiliyoni 8 mu madolari ya Amerika y'imfashanyo ya Banque Mondiale. Urwandiko Reuters yemeza ko ifise rurimo kandi imburi z'uko n'ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI naco gishobora guhagarika imigambi yacu itandukanye kuri Ghana. Bigenze uko nk'uko urwo rwandiko rubandanya kubivuga, Ghana yoja mu bibazo bikomeye vy'ubutunzi kuko n'ubu isanzwe birimo. Ibanki y'isi yose ntaco iravuga ko integuro y'itegeko ya Ghana, gusa yaratomoye ko yaba irahagarika imfashanyo kuri Uganda kubera itegeko rihasha abatinganyi iherutse kwemeza. Ikigega FMI naco cavuze ko ataco covuga ku nteguro y'itegeko ritaremezwa mu kurindira ko sentare nkuru ya Ghana itomora niba iyo nteguro y'itegeko ataho igonganira n'ibwirizwa nshingiro. Impande zitandukanye zirimwo amashirahamwe n'ibihugu zamaze gushira habona impungenge zayo. Amerika yavuze ko itewe impungenge n'iyo nteguro y'itegeko ica igira ko isaba Ghana kutayemeza. Sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI yasohoye umutahe wo guhagarika indongozi zibiri zo mu gisirikare c'Uburusiya, Sergei Kobylashe na Viktor Sokolov, bagirizwa uruhara runini mu bitero vya misile Uburusiya bwagavye ku vyuma vy'umuyaga nkuba muri Ukraine hagati y'ukwezi kw'icumi ko mu 2022 n'ukwa gatatu ko mu 2023. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky yakiriye neza ingingo ya CPI yo gusohorera umutahe abo bategetsi b'Uburusiya. Abicishije ku rubuga rwe rwa X yanditse ko indongozi zose za gisirikare ziri nyuma y'ibitero Uburusiya bumaze kugaba ku nyubakwa no ku basivile zibwirizwa kumenya ko ubutungane buzirindiriye kandi zibwirizwa kubiriha. Bugize bwa kabiri CPI isohoreye umutahe indongozi z'Uburusiya zagirizwa uruhara mu ntambara ya Ukraine. Mu mwaka uheze iyo sentare mpuzamakungu ifise icicaro ilahe mu Buholandi yasohoreye umutahe President w'Uburusiya Vladimir Putin na Maria Lvov-Belova ajejwe igisata c'abana mu Burusiya. Putin na Maria barahakana ivyagiriji vy'uruhara bagirizwa kuba baragize mu nyuruzwa ry'abana ba Ukraine. Hagati aho Hongria nayo yasinye itegeko ryemeza ubusabe bwa Swede bwo kwinjira mu ishamwe ry'ibihugu vyo mu burengero vyiyemeje kwivunira umwasi hamwe OTAN. Iyi ntambwe niyo ya nyuma imbere yuko Swede yinjira ku mugaragaro muri OTAN nk'igihugu kigira 32 mu bigize iryo shirahamwe. Hongrie yari yaradindije umugambi wo kwemera ko Swede iza muri OTAN. Ugutevya kwemerera Swede kuba umunyamuryango wa OTAN vyari vyarateye agashavu ibindi bihugu biri muri iryo shirahamwe vyabona ukwinjira kwa Swede muri OTAN nk'izindi nguvu ziyongeye mu rugamba rwo gufasha Ukraine mu ntambara irimo n'Uburusiya. Swede yari maze ibinjana bigera kuri 2 ataho yegamiye mu vy'amashirahamwe arimo ivya gisirikare nka OTAN. Intambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine niyo yatumye Swede na Finland bisaba kwinjira muri OTAN. Finland yo yemerewe kwinjira muri iryo shirahamwe mu mwaka uheze. Swede yari yatebejwe na Hongrie yakweze amaguru mu kwiyemerera nyuma yaho Turkiyo iyemereye bitagoranye. Kugira ngo igihugu cakirwe muri OTAN, mumenya ko ibihugu vyose biri muri iryo shirahamwe bitegerezwa kubanza kuvyemera. Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radio-yacu voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak yarananiwe gukingira integuro y'itegeko rigenga ivyerekeye kurungika abasaba ubuhungiro mu Rwanda. Ni nyuma yo inama nkenguzamateka y'Ubwongereza isabye ko hokwerekanwa uburyo burusha uburiho bwo kwerekana ko uburenganzira bwabo buzokubahirizwa imbere y'uko indege zibajana mu Rwanda zihaguruka mu Bwongereza. Eugenie Mukankusi arabandanya inkuru. Muri iyi gahunda biteganywa ko abasaba ubuhungiro bageze mu majyepfo y'Ubwongereza baje mu bwato buto bashobora koherezwa gutura mu Rwanda. Gusa kugeza ubu nta n'umwe uroherezwa kubera ibibazo bijyanye n'amategeko agomba kubahirizwa. Mu rwego rwo kwirinda abashobora gukoma mu nkokora uyu mushinga banyuze mu nkiko, guverinoma ya Sunak irashaka gushyiraho itegeko ryemejwe n'itegeko nshinga ritambamira uburyo bwose bwo kugaragaza u Rwanda nk'igihugu kidatekanye ku buryo cyakwakira abo basaba ubuhungiro.
abagize sena y'ubwongereza biganjemo abahoze ari abanyepolitiki n'abakozi ba leta batoye bashyigikira ko habaho ivugurura ryemeza ko indege zitwaye abasaba ubuhungiro zahaguruka mu bwongereza ari uko habayeho amasezerano ashyiraho uburyo bushingiye ku mategeko bwo kubarengera mu gihe bari mu Rwanda. Abasenateri kandi batoye bemeza ivugurura ryemeza ko iri tegeko rigomba kuba ryujuje ibisabwa ku rwego rw'amategeko mpuzamahanga n'ay'imbere mu gihugu no gusaba ibimenyetso byerekana ko u Rwanda ari igihugu gitekanye ku buryo cyakwakira abasaba ubuhungiro. Sunak yavuze ko ashaka ko abasaba ubuhungiro mu Bwongereza bazatangira koherezwa mu Rwanda mu mezi make ari mbere y'uko amatora yo muri icyo gihugu ateganijwe muri uyu mwaka atangira. Ni mu rwego rwo gushaka kubahiriza ibyo yasezeranyije abaturage, yamamaza ko azahagarika amato y'abaza gusaba ubuhungiro mu Bwongereza. Muri uyu mwaka gusa abarenga 2,500 bageze muri icyo gihugu baje mu bwato buto. Mu mpera z'icyumweru gishize umwana w'umukobwa w'imyaka 7 yapfuye agerageza kwinjira mu Bwongereza nyuma y'uko ubwato yarimo n'abandi borohamye hafi y'Ubufaransa. Ikigo gikora ubugenzuzi bw'imikoreshereze y'imari ya leta y'Ubwongereza mu cyumweru gishize cyatangaje ko bizatwara amadolari y'Amerika agera kuri miliyoni 762 kugira ngo abimukira ba mbere 300 bashobore koherezwa mu Rwanda. Mu Burundi igisagara ca Bujumbura catanze iminsi 45 ntarengwa ko ku nzego z'ubuyobozi bwacu kugira bube bwarangije umwanda uwurangwamwo. Eroje Wirikaneza niyo nkuru adufitiye. Muri iyo nama umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana yatumiye abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe muri Bujumbura hamwe n'abaserukira amadini n'amashengero. Yavuze ko abatoye nk'ivyabona kugira abakuru b'amazone n'amakartier ntibazohave bavuga ko bataburiwe. Mu majambo akaze yabahaye iminsi itarenga 45 kugira babe batoreye umuti ikibazo c'isuku rike ku murwa mukuru w'ubutunzi. Mwipange abashebere zone, mwipange abashebere quartier, mubapange ibi bintu bizobakorako. Ubu ndabivuze kandi ndasohora no kwandika mu kayi. Mwipange 45 days. Kolera ni muchafu. Kolera ni ngwara muchafu. La maladie de mensale nayo amaso muheruka kugwara nayo nyene c'est la maladie de mensale. Nababwiye ko igisagara ca Bujumbura ari cinuri cy'igihugu. Imbere y'uko ushika mu zindi ntara ubanza uva ku kibuga c'indege ca Bujumbura mpuzamakungu Benjamin ugashikira mu gisagara ca Bujumbura. Bazohora bacahe baci mu mucafu reka rero icyo tubigire binyaruje. Iyo ngingo umukuru w'igisagara ca Bujumbura yifashe inyuma y'indwi President Ndayishimiye yavuze ko ari ikintu co kutihanganirwa kubona igisagara c'ubudandaji ari naco gikuru mu gihugu kirangwamwo umwanda utagira izina kugera naho abantu barwaye indwara ziturutse kw'isuku rike. Aha yariko yugurura inama rukokoma iraba ibijanye na ba mukerarugendo Bujumbura nyene hari kuwa 27 ukwezi kwa kabiri guheze. Isuku rikaba ubutunzi bwavuze tumvika mbere darabi ukubura bisa mutahe wanga muce umaramara mwabona mwambaye mwameshe mwese zera aho mwaciye mu myanda kugira ngo ugire isuku bisaba kuri igihugu giteye imbere tugende hajya muri santere z'ubunyeti bajya abantu barabuze umukubuzo ugugwa ngahe zenda ugure ndawubakire je muri nikubuzo ndayibakire hanyuma baca bashaka kubu none urazi ugiye kuramutsa umuntu ugasanga hari umwanda wasubirayo ava kwanduza indwara z'umwanda ni mu mbwirigare mutagwaye inda igananda ndayibona nazihishije jewe nshize ntabona ko nyandukiza korera kuko nasanze mu myanda nzogaruka mugati mushaka ko abanyamahanga baza umwana mbwira uwo munyamahanga azoza ahantu kuburira mu nzira cyane udashobora gusibura umusore kuri imbere yawe. Bamwe mu banyagihugu bo mu bumanuko bwa Bujumbura babwijwe rya Amerika ko ico kibazo cunyurwa n'amasosiyete yo gutwara iyarara adakora ico yiyemeje. Yahaye igihe kinini ata modoka tubona ngaha ziza gutora iyarara gusa ubu iyarara rigenda n'umutwe w'abenegihugu abenegihugu baca biyaranje ukuntu bajya baritwara n'umutwe nibo baca baritwara n'umutwe bapi babitwara aho bari bababujije nyene ko babita hari aho usanga binyegeza bakabita nko mu mifurege y'abantu imvura izigaca bitwara igenda nyene irasivye imifurege ugasanga yazimye nuko biragora aho duta iryo yarara ugasanga habaye ikibazo benshi ugasanga bariko babita mu miserege aho bitagenewe ntidushobora gutora igituma ivyo biriko bira gihe bariko babita ahadakenewe gisagara cyo usanga hari isuku rike ugasanga birashobora kudutera ingorane zitari nke uhereye nko ku ngwara ya korera hamwe n'izindi ngwara z'isuku rike. Aho muraruko basongwa cane n'imyanda yiyongera ku ibura ry'amazi. Ahera h'Imana niho munyene Imana itibagira uwayo Imana ikatutungikira imvura amazi yateye ikibazo cane gose nk'ubu two twayera mu barabara turondera amazi dukoresha naho nk'ibyo ufungura ariko amazi tuko turayabura ibido uyafise
naho aba yayaretse y'imvura utamuha amafaranga 500 ku ibido imwe nta mazi uronka yo gukoresha mu muryango. Nka twege tufise nk'amawese mu mpango mu nzu twoca tubaho gute? Ya ngwara tuzobura ya ngwara gute kandi ya mazi turayaronka? Mu bibazo byose dufise hariho gakura ikibazo cy'amazi kiraturemereye cyane, turamarindwa atamazi turose tukiruka tukabura. Umukuru w'isagara ca Bujumbura yemeza ko agiye guhonyora hamwe n'ayo masosiyete. Hanyuma rero twiruke naza ya masosiyete akura imicafu. Perezida Ndayishimiye asanga ingendo yo kudasukura aho abantu baba yerekana ikindi kintu atari ico gufata minenerwe, ukudakunda igihugu. Tangura rero nimwaba mushaka ba mukerugendo ntagire ahantu na hamwe subira kubona umwanda muri gisagara ca Bujumbura. Mpereza hana bana mpereza jewe umunsi umwe muzobona naje kwikuburira haje imbere ya ideale murabona je ndiko ndikuburira ndumwe sizobwira umuntu numwe kandi ntuzuze kunda ntuzuze kuko mtarakunaniye reka ndabyikore nzoza ndabyikore kandi ndazi ko uwo muntu azoca mbere tushobora kuja guhamagara abanyamahanga mu ahantu hari umwanda sukura ico gihugu cyawe gikunde kuko hagiye itwa mudatira amashuka nukwera mucanga kuko ico kundi uragishariza kubera iki mudatira amashuka kw'irembo nukuvyerekana ko ari ikimenyetso kuko mudakunda igihugu. Hafatiwe ku matohoza yo mu 2023 y'ikigo Mercer co mu Bufaransa mu vyo kijejwe harimwo kuraba uko abakozi impuzamakungu bahurumbira ibisagara bitandukanye ku isi, Bujumbura kiza mu mwanya wa 35 kuri 47 vya Afrika abanyamahanga bahurumbira. Eroje buri kaneza ijwi rya Amerika. Tuve mu karere k'ibiyaga binini tuze muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ejo ku munsi wa kabiri muri Amerika wari umunsi w'amatora akomeye cyane yo mu ntango yiswe Super Tuesday kubera amareta 15 yakoresheje amatora ku migambwe yombi ikomeye uko ari ibiri y'abarepublika n'abademokrate. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Professor Athanase Gahungu yigisha kuri kaminuza ya Chicago State University na Leonce Hakizimana umuhinga akurikiranira hafi politike yo muri Amerika bakurikiranye ayo matora. Yababajije uko babonye ibiharuro vya mbere vyayavuyemwo. Dutangure twumvirize Professor Athanase Gahungu. Iyi Super Tuesday iragoye mu buryo bwinshi, iragoye kubera ibintu tumaze imisi twumva kuri Biden vy'imyaka, kuri Biden vyerekeye abantu baza muri Etats-Unis, hama rero Trump nawe naho yagize imana Cour Supreme kamurekura nawe naguma afise impangamye, nibaza kwiga arivyo ndiko ndaraba nkurikirana ndaba yuko arico vyohindura. Mu matora ariko arashikirizwa biraboneka ko Perezida Biden ari imbere cane rwose, amajwi arenga 90% imbere y'abo bandi bari biyandikishije kugira ngo bazoserukire umugambwe, mu gihe mu ba Republika Trump asa n'uri imbere mu majwi, akaba ariko ahiganwa na Nikki Haley yahoze ari ambasaderi aserukira leta zunze ubumwe za Amerika muri ONU mu shigana ya Hakizimana Leonce. Ayo matora yabaye ejo ku munsi wa kabiri Super Tuesday, mwayabonye gute? Amatora kuri benshi tubiravye bimwe ntivyatangaje rwose kubera mu bisanzwe iyo hari amayeta ashika 16 atora ku munsi umwe mu bisanzwe washobona nyene ko ibintu bizogenda ntubuzi neza iyo bitera bija kuko ugira uti kumva umwe muri we abatsinda aronka amajwi menshi uwundi aronke make. Mugabo uyu mwaka yabaye vyame tuzi ngene bigenda, nuvuga ko ku ruhande rw'abarepublike Trump twarabona nyene ko azoca aronka amajwi agatsinda amayeta nka yose. Mugabo no kuri Biden nawe nyene nuko nyene we usanga no guhiganwa abo bahiganwa tutari bakomeye cane gose, ku buryo rero twasa nuko tubona iyo bintu biriko biraja tugereranyije n'indi myaka yaheruka uko vyahora bigenda kuri Super Tuesday. Ntivyatangaje gose cane turavye, mugabo giye kuraba turabe ko bose bakwiza amajwi akenewe kugira ngo babe bari bazotorwa bazoseruka imigambwe yabo. Professor Athanase Gahungu, murabona ko bishoboka ko Perezida Joe Biden asubira guhura na Donald Trump yahoze ari Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu matora mu kwezi kwa 11? Birashoboka, nta kidashoboka Frederico, ariko hari ikintu catanguye muri iyi misi abo bantu bo muri za Michigan ndiko ndaraba usanga baravuga batoye mugabo bagaca bashiramo n'abitwa uncommitted, ba bantu bavuga bati jewe nzofuma ndeka no kugenda kuza gutora negumire muhira canke amajwi yanje ndayeho uwundi muntu wari we wese.
ivyo nibaza ko n'abari kumwe na Biden babona yuko biteye ubwoba kuko birashobora guhindura ingene ivyo amatora bizogenda. Muribaza ko imanza zihanze Donald Trump yahoze ari perezida mu gisagara ca New York, mu gisagara ca Washington DC, eka muri Georgia, muribaza ko izo manza zishobora kugira ingaruka ku gikorwa ciwe co kwiyamamaza no kwitoza? Nivyo uravye imanza bagiriza ziri imbere ya Trump ni nyinshi gose, bafise ivyagirizo 91 bamwagiriza, birashobora kuzogira ingaruka mbi kuri we, na cane cane niyagera gushika ahaganwa na Biden ari umwe ku wundi. Mugabo ugiye kuraba azoguma aronka abantu bashika ngira nka 25% naho ngira ngo yo kwica umuntu aguma bamutora. Ariko uravye ko muri Amerika amatora ubu n'utsinze atsinda bahakwa kunganya, niyo habayemo nk'umwe kwijana batamutoye biraheza bigahindura ingene amatora aheza akagenda. Rero nivyo birashobora bizogira ingaruka mbi, mugabo ugiye kuraba ubu ntaco vyamugize kubera hari abantu b'abarepublike naho ugira gute baguma bamutora. Rero umuntu n'ukurindira akaraba iyo izo manza zizotera zija yuko azogira aho atsindwa bakamucira urubanza canke yuko azozitsinda zose, nivyo tugiye kurindira tukaraba. Professor Atanaze Gahungu, hari abanyamerika n'abari mu mugambo wa Democrate bafite amakenga ku vyerekeye imyaka ya Perezida Joe Biden. Ico murashobora kubona ko gishobora kuba ikibazo gikomeye? Ico caratanguye kugira ingaruka kuko abenshi mu bariko barakurikirana amatora bariko baravuga vyerekeye amatora, abatanguye kuza baravuga bati none aba batama babiri navuga Biden na Trump barushanya imyaka mikeyi gose, ati none abo bantu bakwiriye bazoza gutorwa. Hari abatanguye kuvuga bati reka tureke Harris abariwe asubira Biden. Ivyo rero bizogira ingaruka, ariko ngira asubire rero gatoyi gushinga ntaye Frederico ku kibazo wabajije Leonce Hakizimana. Uravye ibi bintu vy'imanza vya Trump vy'ibiki, abantu uko tubibona bashaka gutora Trump ntibazohindura, bazoguma ariho bari. Ikintu umuntu ariko yibaza gusa ati mbega ivyo biriko biraba muri za Michigan, za Iowa bizotuma hari abademokrate bagenda gutora Trump. Hari abantu batanguye kwibaza bati kumbure abirabure, kumbure abavuga ikiespanyol bazohava bahindura bagende gutora Trump. Aho muriko muvuga ku kibazo ca leta y'Amerika yashigikiye Israeli mu ngwano na Gaza. Ego. Professor Atanaze Gahungu, ndagushimiye cyane gose nawe mushigantahe Hakizimana Leonce, mwakoze. Abagore mu majwi yabo kwijwi ry'Amerika. Buri munsi kuwa gatanu mu kiganiro iwanyu mu ntara saa 7:20 tubagezaho ikiganiro cy'abategarugori. Murakoze gutera iteka abigeme n'abapfasoni kwijwi ry'Amerika. Mu muryango, mu iterambere, mu burezi, mu kubungabunga ubuzima, mu buyobozi no mu ikoranabuhanga. Guha ijambo umugore ni ukwiteganyiriza. Ni ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi, mu karere k'ibiyaga bigari, mu nkambi no mu bindi bihugu kwijwi ry'Amerika. Muri Tanzania, ishirahamwe Help Age International rivuga ko rizogenera impunzi z'abarundi bageze mu zabukuru, abagendana ubumuga n'abagwaye indwara zidakira amashiringi yo muri Tanzania 200,000 abazotaha ku gushaka kwabo mu kiringo c'amezi 10 yatanzwe na leta ya Tanzania. James Joven arabandanya iyi nkuru. Helpage International, ishirahamwe ryita ku bantu bageze mu zabukuru ku isi, abagendana ubumuga n'abarwaye indwara zidakira, igisata ca Tanzania rivuga ko ayo mafaranga 200,000 y'amarundi riteganya kuzotanga ni inyongera ku yandi arenga gato 500,000 azotangwa nase kuri buri muntu akeneye gutaha ku bushake. Ayo kandi azoba arimwo n'ibiribwa bibamaza amezi 3 hamwe n'ibikoresho vyo mu rugo. Iyo ngingo ifashwe mu ntumbero yo kubahimiriza gutaha
gutaha hakiri kare kuko leta ya Tanzania yatangaje ko izotahukana ku nguvu impunzi z'abarundi ziba mu nkambi za Nduta na Nyarugusu hatarenze mu kwezi kwa 10 uyu mwaka turimo. Bwana Francis Rukombo waserukiye shirahamwe Heritage International mu nama yabereye hagati mu nkambi ya Nyarugusu kuri wa kabiri niwe yashikirije iryo jambo. Tunatambua UNHCR wamekuwa wakitoa fedha kwa kila kichwa au kila mtu ambaye amejiandikisha kurejea kwenda Burundi. Turazi neza hasere yahora itanga amahera kuri buri muntu ku mutwe wa buri muntu yiyandikishije ahungutse. Ati rero natwe mu gutahura utugorane dutandukanye abantu bacu aba bantu bagendana ibibazo bitandukanye baba bafise, natwe nka Heritage twazanye akandi gaseke yindi fungo y'amahera urya muntu yatishoboye, urya muntu agendana ibibazo mugabo kandi akwije ibyangombwa, urya muntu atahurika. Uwo rero ashitse muri dipaca imbere y'uko ahunguka bazomuha 200,000. Imbere y'uko ahaguruka bazomuha ageze muri dipaca azohabwa 200,000. Ku ruhande rw'umugenduzi w'impunzi mu karere k'intara Kigoma Bwana John Warioba Mwita yavuze ko leta ya Tanzania, Haseri na leta y'u Burundi bamaze kwemerana ko impunzi z'abarundi zose hatarenze mu kwezi kwa 10 zizoba zatashe. Serikali zimeshafikiana, leta zaramaze kumvikana mu kugera mu kwezi kw'icumi bamaze kugaruka bose. Tafadhali sana turabingize cyane mtumie kipindi hiki kurudi nyumbani kwa hiari. Mukoreshe iki kiringo gusubira muhira ku bugombe. Ni nini kitapata baada ya hiki kipindi? Ni iki kizakurikira inyuma y'iki kiringo? Mimi sijui. Jewe ntaco nzi. Tuko na miaka 6 ya facilitation. Twari dufise imyaka 6 yo kuborohereza. Tukisubiri unakuja kutuambia nataka kurudi. Turakurindira uza kutubwira ati ndagomba gusubira. Sasa tunakuja kukuambia muda umefika urudi. Natwe rero turaje kukubwira ati igihe cyageze, subira nyuma, subira mu gihugu. Bamwe mu bageze mu zabukuru n'abagendana ubumuga bo basanga kuronswa amafaranga n'ibiribwa kugira batahe atari wo muti urama bw'ibibazo cyatumye bahunga. Hari icyo basaba Seri. Nayo bisigaye byo ngaha tubona atari abo bose bahunguka nukomoka, so kugira ngo bashimye amahera cyangwa ngo bagende iwabo, ni kuki bagenda bagaca twumva batera bagaruka kandi bakaja muri Tanzania. Yataba ari ingorane zitubako nabo kwipfuje gusubira gupfa yiruka. Tugize amagorwa dufise ngaha, tugomba yuko bodushikira imbere batavugira neza UN ikaducungera umutekano n'ivyiyumviro by'iwacu, hanyuma rero ibintu bikagenda neza. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 leta ya Tanzania niho yugara burundu ikambi y'impunzi ya Mtenderi, naho impunzi zisanga amategeko mpuzamakungu agenga impunzi atakurikijwe. Leta ya Tanzania igabisha ko izokugara ikambi ya Nduta uyu mwaka nyuma yaho izoherukira mu nkambi ya Nyarugusu. Kuva mu ntara ya Kigoma iri mu gihugu ca Tanzania, James Jovini kubwijwi rya Amerika. Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho ibiganiro vyacu bigarukiye. Turabashimiye cyane ko mwahisemwo gukurikirana Radio Ijwi rya Amerika. Turashimiye kandi na bagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro. Nadia Taha niwe yadufashije kubashikiriza ibi biganiro. Kuri mikoro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo. Mugira amahoro n'umunsi mwiza mwese.